Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuzagaruka cyane kuba ko biravugwa mu gisata ca politike ariko bifise aho bihurira n'igisata c'ubutungane. General de Brigade Bertin Gahungu ntiyorohewe muri kino gihe kuko hashize igihe gito yinjijwe iborero rikuru rya Mpimba. Benshi bati ivyo ariko arabonera mu iborero rikuru rya Mpimba cyane kuba yarungiseyo nawe mu gihe yaragifise inguvu ndetse n'ubuhangange bwiwe nabo boba bariko baramwigaranzura. Uyu tubibutse ko yari yahagaritswe n'iperereza kugenekerezo ya 21 myandagaro uyu mwaka wa 2025 inyuma y'indwi zibiri n'igice rero ari mu busho bw'iperereza. Ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ku muhingamo Bertin Gahungu yinjiye iborero rikuru rya Mpimba yakigwa n'umuhungu wiwe Surietona Izere Paul Pruneri nawe amazeyo imyaka 2. Bose ubu bariko babarizwa aho bita muri quartier mineri aho mu Mpimba. Benshi bama babivuze ko mu ntwaro y'akarenganyo nta numwe abakingiwe. Bamwe bati ivyo Bertin Gahungu ari karakoregwa nawe yabikoreye benshi. Kumbure ngo mu Mpimba agiye gusanga abo haciye imyaka 10 arungitse ku karenganyo abo nabagize Imana ngo ntibicwe. Akibikora ngo yari igihangange ntibaza ko vyoshoboka ko nawe yisanga muri ico cumba nyene aho havundiye abandi banyororo yagiye ararungikaho mu bihe bitandukanye ndetse kandi naho umuhungu wiwe apfungiwe muri kano kanya. General Bertin Gahungu bikavugwa ko yatanguye kwandikira amakete atandukanye bamwe mu bategetsi bahambaye nga mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu gipolisi cyane abo bakoranye mu gihe cy'ikiringo cya 3 c'umisi Petero Nkurunziza. Ariko abandi nabo bakavuga yuko President Evariste Ndayishimiye ariko agerageza kwikura ko abo bose bari bafise inguvu muri ico kiringo cya 3 c'umisi Petero Nkurunziza kugira ngo nawe atangure umugwi mushasha w'abantu biwe kandi boba bamwumvira. Fyenda subscribe canke sabone ni buteri wafyinda ko kugira ngo tuje turabana umunsi ku munsi makuru n'ibiganiro tubashikiriza. No Muhoza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya gatandatu Nyakanga uyu mwaka wa 2025 General de Brigade de Police Bertin Gahungu yungururijwe ku isaha 10 z'umuhinga mu iborero rikuru rya Bujumbura Mpimba inyuma yo kumara indwi zibiri apfungiwe mu gasho k'igendereza ry'igihugu. Uyu yari yarahagaritswe kugenekerezo ya 21 myandagaro i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi kandi nanone intwaza ngabo nkuru ikaba ari yatswe umwidegemvyo atana kimwe kimenyeshejwe kumvo zihagarikwa ryiwe. Ubwo masoko yegereye idosiye iminsi mike imbere yuko arungikwa mu iborero rikuru rya Mpimba abajejwe umutekano barasatse urugo rwiwe baranasaka imashini nyabwonko yiwe ariko nta catowe kimwagiriza. Ico gipfungu rero kwipfungwa ryiwe gituma havugwa vyinshi muri iki gihe hari umutekano muke n'uruhagarara mu vya politike. General Bertin Gahungu yahamagawe mu biro vy'igendereza ry'igipolisi hari ku munsi wa 4 igenekerezo ya 21 myandagaro hafi isaha 6. Yarijanye ubwiwe muri kamyonete ari kumwe n'abamugendanira bene murantunge ari kumwe n'abamugendanira bane naho nyene ubujejwe igendereza mu gipolisi Colonel Artemon Nzitabakuze newe yamumenyesheje ko ahagaritswe. Kubwo babibonye bakavuga ko General de Brigade de Police Bertin Gahungu yaciye yankati ntushobora kumpagarika kuko uri mu bontwara. Uwo mukoloneli yo baramwishiye ko umutaye wo kumagarika woba uri mu nzira uri kuza urazanwa. Mu mwanya muto rero abakozi b'igendereza ry'igihugu barashitse bafise umutahe baca baramuhagarika. Imodokari yiwe yarasatswe ariko nta catowemwo uwo munsi ndetse n'abamugendanira barakwa ibigwanisho baranapfunga umwanya mutoyi imbere yo kurekugwa ku mugoroba. Amakuru akavuga ko umuyabaga kandi yari yegereye uyu General de Brigade Bertin Gahungu nawe nyene yoba yarahagaritswe. Uwo mukoloneli ibintu vyahinduye isura hamaze guhagarikwa umuyabaga yegereye cyane umuryango wa General Bertin Gahungu yiga mu gihugu c'Ubushinwa akaba ari no mu buruhuko nga mu gihugu c'u Burundi. Uwo muyabaga yarezwe n'umuryango wa General Bertin Gahungu yahagaritswe inyuma y'isaha imwe harikuwe abagendanira General Bertin Gahungu. Kubwo intaye twaronse uwo muyabaga yabajijwe ku ngendo agira biciye ku masanamu yeretswe abajejwe gucungera Bertin Gahungu. Nubwo indongozi zitaravyemeza gushika uyu munsi isoko ryegereye umuryango wiwe
rivuga ko General de Brigade de Police Bertin Gahungu ashobora kuba yikekwa gukoresha imbuga zitariko amazina yiwe, izo zikaba zagirizwa gucafuza isura y'igihugu. Izo zagirije rero ngo biragoye kwemeza gushika ubu kandi nta ndongozi nimwe iravyemera, hoba abavugira ubushikiranganje bw'ubutungane, hoba abavugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano mu gihugu, bose ntaco baratangaza. Umuhungu wiwe rero nawe asanzwe apfungiwe mu iborero rikuru rya Mpimba. Ipfungirwa rya General de Brigade de Police Bertin Gahungu mu iborero rikuru rya Mpimba bibaye mu gihe umuhungu mukuru wa General Bertin Gahungu intwazangabo yo mu gisirikare cy'u Burundi FDNB nawe nyene apfungiwe mu Mpimba. Uwo haheze umwaka urenga yejejwe mu rubanza yagirizwe ubwicanyi bwavugwamwo umugenzi we w'umupolisi ariko aracapfunzwe atamvu zitomoye zishikirijwe. Ihagarikwa rero rya General de Brigade Bertin Gahungu na bamwe mu bamwegereye rirateye igipfungu cinshi mu gihe atakiratangazwa n'indongozi ngo biragoye gutandukanya ivyaha n'ivyitwazo. Ibiriko biraba ngo birerekana igipfungu cama cibonekeje mu bijanye n'ukuntu ubutungane bukora hamwe no gupfunga abantu mu Burundi, cyane cyane ngo muri imyaka yatanguye kwibonekeza guhagarika bamwe mu bihangange bikaja kubarizwa mu biro bikuru vy'iperereza hafi na Katedrale Regina Mundi i Bujumbura, mu gihe abandi nabo bafatwa bagapfungwa, abandi nabo bakarikugwa umwanya mutoyi wo kumvirizwa nk'uko amakuru adushikira abivuga. Gusa nanone mu yandi makuru bikavugwa yuko General de Brigade Bertin Gahungu yoba yatanguye kwandikira bimwe mu bihangange bikomeye cyane yo babo bahoze hamwe mu mugambwe CNDD-FDD ndetse nabo bafadikanyije mu kiringo ca 3 c'umisi Petero Nkurunziza mu vyo bagiye barakora mu gihe bose bari bajejwe amabanga yo kwiyamiriza ico kiringo. Rero ngarika atabaza buri umwe wese kugira ngo arabe ko hari ico bamufasha kugira ngo akugwe muri ico kibanza narirya urubanza rwe rutari rwajanwa imbere y'ubutungane. Mu yandi makuru benshi bavuga yuko hari ababikira bishwe mu Kamenge ariko bakibagira abikiremba Cangozi nabo. Iki ni ikibazo benshi bibazaho hari abanyagihugu bo muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi yahahora bagiye baratangazwa nuko Murantunge bagiye baratangaza ko bababazwa no kubona hari abandi bihebeye Imana bari baraje gufasha mu Burundi nabo baganurwe mu mwaka wa 2011 ariko batigera bibukwa. Ico avuga kirumvikana kandi nanone reka tuyigaruke ko inyuma y'ivugwa ry'iganagurwa ry'abataliyano ryabikira kazi b'abataliyano nga mu gihugu cy'u Burundi, hari n'indi ryabaye ari iganagurwa rya mama Lucrezia Mamiki be na Francesco Bazani. Lucrezia Mamiki yari umubikira ava mu gihugu ca Croatia, yari mu muryango bita Congregation de Sœurs de la Charité. Uyu muryango wafashe ibitaro vy'Ikiremba mu ntara ya Ngozi. Niho mama Lucrezia Mamiki yakorera yaba mu kigo kiraho nyene Ikiremba muri Paroisse Katolika ya Kiremba. Yari afise imyaka 50. Undi Francesco Bazani yava mu gihugu c'Ubutaliyano, nawe yararongoye ishiramwe ry'abagiraneza ryitwa Asikomu. Ishiramwe ryo mu Butaliyano ryegamiye Ecclesia Katolika naryo ryafashe ibitaro vya Kiremba kuronka abaganga b'abahinga docteur spécialiste. Francesco n'umukenyezi wiwe nabo nyene baba Ikiremba hafi ya Paroisse Kiremba. Francesco Bazani nawe yarafise imyaka 65. Hari ku mugoroba rero w'igenekerezo ya 27 Munyonyo umwaka w'2011 hari abasore babiri binjiye mu kigo c'ababikira babanza guca amatara. Francesco Bazani yari yahamagawe kugira azanane n'umuhinga yofasha gukora amatara. Yaraje amatara raka ariko baca basanga hari abasore babiri bafise inkoho. Bari abasore b'abanyeshuri bigeze gufashwa n'ishira hamwe Asikomu. Ba basore bahavuye barasa mu gice ababikira babamwo. Baragema mama Lucrezia Mamiki. Haravuzwe kandi ko bivye amafaranga ashika miliyoni 6 mu kigo c'ababikira. Bajeje bategetse Francesco Bazani n'umubikira w'umutaliyano kazi Carla Brianza kuja imbere babajana ku modoka babikira. Bategetse Francesco kunyonga imodoka. Carla ayicaramwe ku nguvu nabo bicara inyuma babategeka kubahungisha abaja muri komine Marangara. Aho muri Marangara rero ni ikiziga ca Francesco Bazani catowe. Carla Brianza we yahatswe gucika intoke z'amaboko yose mu gihe ariko agaragaza kubuza babasore kurasa Francesco Bazani. Byose vyabaye hagati y'isaha 2 n'igice
n'isaha 5 z'ijoro. Urubanza rero rw'abishe Mama Lucrezia Mamiki ndetse na Francesco Bazani narwo bivugwa ko hari byinshi byabayemo. Uwo mugoroba nyene b'abasore babiri barafashwe ari bo Joseph Nzabarinda na Dieudonné Niyongabo, bose bari imbonera kure, bagiye gupfungirwa mu iborero rikuru rya Rumonge. Urubanza rwabo rusa n'urwakozwe mu kinyegero, rwabereye mu iborero rya Rumonge atabamenyesha amakuru bahari. Muri iyo myaka imanza nk'izo zaritabwa cyane n'abanyagihugu, ariko ubwo rwaranyegejwe abantu ntibarumenye. Ni urubanza rwabaye ku igenekerezo ya kabiri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2011. Dieudonné Niyongabo na Joseph Nzabarinda baremereye ko aribo bishe Mama Lucrezia Mamiki, ariko baranse kwemera ko bivye imiliyoni 6 z'amafaranga, ahubwo ko ngo abo bazungu nibo babihereye ayo mafaranga ku bushake bwabo. Baranse kwemera ko aribo bishe Francesco Bazani bageze muri Marangara. Aba bavuze ko bo bakoze igikorwa bari batumwe kubera Mama Lucrezia Mamiki yari umwansi w'igihugu. Bose babivuze ko babitumwe n'umushinga amateka Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe. Bavuze ko n'inkoho bakoresheje inkoho nini yo mu bwoko bwa FAL be na pistole bari bazihawe na gihahe. Igitangaje gihahe ntigeze yumvirizwa. Ubutungane bwabajije ingene Mama Lucrezia Mamiki yari umwansi w'igihugu kandi kugenekerezo ya 28 Munyonyo mwaka w'ibihumbi 2011 ubwo bwicanyi bwaraye bubaye. Abaganga b'abahinga bashika 5 bari bazanywe na ryashiramwe Ascom baciye batekera barataha. Abari baje gufasha ivyo bitaro baciye babivamwo uwo munsi ngo cari kigandaro muri commune Kiremba. Abanyagihugu baho basigaranye agahinda kubera benshi bavugwa ku buntu muri ivyo bitaro. Gihahe nawe kandi ntigeze abazwa kubirabana n'ubwo bwicanyi. Ivyashikiriye ababikira b'Ikiremba be na Francesco Bazani muri Munyonyo mwaka w'ibihumbi 2011 birafise isano rinini n'ivyashikiriye ababikira batatu b'abatariyano kazi muri Paroisse Kamenge muri Nyakanga mwaka w'ibihumbi 2014. Abategetse ivyo vyaha ntibigeze bakorwako, nta matoza y'ukuri yabayeho. Kuba tazi gihahe muri iyo myaka yari umushinga amateka wa CNDD-FDD dateye ubwoba mu ntara ya Kirundo, niwe yagaba imbonera kure zaho, urugo rwiwe rwari nk'ibohero. Yamarika aravugwa mu mabi yakora. Muri kino gihe Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe akorana na Reverend Ndikuriyo mu migambi myinshi itirwa inkona ifise icicaro imakamba. Gihahe kandi akaba ari umuza bikorwa w'imigambi ya Ndikuriyo, harimo nko gutegura ya makarashishi imbonera kure n'izindi nyigisho za gisirikare zihabwa. Ugeze uyu munsi na matoza yigenga yigeza kogwa ku mpamvu y'ubwo bwicanyi bwo kugenekerezo ya 27 Munyonyo mwaka w'ibihumbi 2011, ariko nta wuzi ico gihahe cyangwa ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo babwarahora bano bantu ku buryo bwo kwitwa bansi b'igihugu. Ubu bimenye bidusangiza. Mu gihe kandi ndi makuru avugwa cyane mu minsi iheze, haravuzwe urupfu rw'umugabo Tasie Sibomana aho yitavye Imana. Benshi barakiranye umubabaro inkuru y'urupfu rw'umushinga ntahe Tasiano Sibomana yahitanywe n'ingwara hari ku munsi wa 6 w'indwi iheze ku myaka 58 y'amavuka. Tasiano Sibomana yavutse mu mwaka w'igihumbi 1967 ku mutumba wa Murambi muri commune Nyarusange ho mu ntara ya Gitega. Yari yize ibijanye n'amategeko muri kaminuza y'u Burundi be n'ibijanye na assurance muri Tunisia. Uyu yaragejwe amabanga atandukanye mu gihugu, harimo kuba procureur w'intara ya Gitega, yaratoye kuba umushinga amateka wa mizero y'abarundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 kandi none yarakoreye mu gisata ca assurance. Tasie Sibomana yamenyekanye cyane kuva mu gice cya kabiri cy'imyaka za 90, yamye yumvikana ku maradio agwanya karenganyo aharanira ubutungane. Uyu yari umunywanyi akomeye w'umugambwe Upona, umugambwe yabayemwe kuva mu buto agenda araduga ingazi zose mu mugambwe kugera ku rugero rw'umuvugizi w'umugambwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 rero Tasie Sibomana yarabajijwe n'ikinyamakuru Iwacu ko bishika kiyumvira ku rupfu n'abati gake gake. Kirongera kiramubaza kiti hamwe worenguka imbere y'Imana woyibwira iki? Niwe yishura ati no isaba ko yoza igatabara Burundi izinjyane bwasubiriye kwinjiramwo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015.
uyu Tasiyo Sibomana ari mu bantu baguma basaba leta y'u Burundi ko yo kwicarana nabo batavuga rumwe maze akaboneka umuti w'akaga igihugu carimwo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Wakaba yaravuga ko umubabaro yogira koba gupfa asiga igihugu kiri muri izi njyane nta kundi. Turabashije rero umuryango wo muri Tasiyo Sibomana mwese kandi nawe tumwipfurije uburukiro bwiza, ico yari hamagariwe yaragikoze. Imana ihoza amarira abo asize. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usaba kuri bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yo mu gisata c'ubutungane agateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu. Numuza TV rero Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.